haleluya imana ikunda bayo koma amashi sije ntahera mu mpayandi urwego OLG Oleg mu ndirimbo yanje Pastor harabonetsemo amasanamu agiye atandukanye nk'umubikira kamwe inzoga karatamba abantu bariko baragira ibidashobotse mu isengero novuga yuko mu buzima tubayemo twama twabibonye akarorero umuntu ashobora kuza mu isengero ukamubona ari muri mwemu ukamubona ari yakiriye agakiza agatanga n'ishikanwa y'amafaranga menshi me vendredi na samedi yari muri boîte ugasanga mu isengero umuntu ari kuri WhatsApp akahana programme n'umuntu akariyumvira kwica akariyumvira kugira n'abundi muntu akariyumvira kwiba ariko ubu turagenda tukibagira muri ico gihe rero umuririmbyi nkuko twisanzemo impano yo kuririmba turafite ingene dutegura ibintu ingene dupanga ibintu nkavuga ati iki kintu vraiment kirakwiye yuko tugishikiriza abantu babibone nta kuntu umuntu ashobora kuza mu isengero akaja muri mwemu akagira gatanga ishikanwa ryiki bwacu kacumubona muri boîte none bashanda bigenze gute ni kurya nyene babinyegeje mu isengero hari abantu bihaye kwinyegeza mu isengero birababaje kweli hari umuntu ubona mu isengero ari uku yo yasohoka mungu wangu we igituma nakoze indirimbo yanje ndayita Pastor muga hakabonekamo amasanamu ndi umuntu w'umupadiri nkuko mumbana ngaha ni kubera iki ni kubera ivyo nashatse kuvuga bibera mu madini yose novuga yaba katolika canke aba protestant muri ico gihe rero sinaca nambara istile zose navuze ati reka nigaburemo kubiri nje hamwe istile nambara nk'abapadiri hama ivyo mvuga navyo canke ibi amajambo ari mu ndirimbo agaruka cyane abari yigi yaba pastor. haleluya indirimbo ya Orege indirimbo heruka gusohora nshasha ni clip nziza cyane iratomoye kandi ifite amaswari meza haleluya indirimbo irarenze ndibaza abantu itarabashikira muja ku studio mukayiraba iyo clip ari nziza cyane vraiment nawe uzoja kwa data jewe nta mujazi ariko ubu turagenda tukibagira yego nivyo birahimbaye cyane kabisa twarayibonye turishima turahimbagwa turamera neza ndetse benshi twagiye tunayiganirako bakaba bambwiye ko ari indirimbo nziza cyane bagereranije n'izasohotse yego n'izasohotse ni nziza ariko mugabo yaje ari Pastor kabisa n'indirimbo nziza ihimbaye cyane Baliniambia wari kupita yako nikamwambia mie kama simuoni David tesa kobelo ibi tutobibona umunsi w'iherezo senga abakristo ndazi biriho oh my god ushaka ubugingo masera twekinga pastera smoking picture posting abafana reka ndababwire yuko jewe ndahari kubwanyu ndahari kubaha ibintu muba munyotewe ndahari kuzobaha umunezero mu bintu bigiye bitandukanye natwara imiziki tuko ndategura ibikorwa rusangi tuko ndakora ibi nibi tuko ndakora ibi nibi ni byinshi cyane si byinshi novugira ngaha mugabo muzobona yuko jewe ntari umuntu mubi canke tesa kobelo ibi tutobibona umunsi w'iherezo senga abakristo ndazi biriho oh my god ushaka ubugingo masera twekinga